Bakunzi ba Horikana TV, numunezero kandi gusura guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira reka dusenge. Ndakuririmbira ishimwe mwami Imana, ndaririmba indirimbo nshasha kukungiriye neza, umpaye kuvyuka amahoro n'ubuntu bugeretse ku bundi. Reka ndagushimagize kuko urabibereye, wangiriye neza Mana mu kumpa agakiza kawe, kandi ngashima no kuwagahaye bene data, nawe ndazi ko bagushimira buri munsi kuvyo wadukoreye, nta wundi ariko bidukorera. Ushimagizwe kandi wubahwe muri byose na hose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo senze nizeye kuvyumvise, amen. Ijambo rero Imana impaye kuganira namwe ni ijambo rivuga ngo hariho imvugo y'urukundo Imana yumva kandi n'umukunzi wawe yumva. Haleluya. Hariho imvugo Imana yumva, hariho n'umukunzi wawe yumva. Iyo rero uteza kuyimenya kugira ngo ubane amahoro n'Imana kandi ubane amahoro n'uwo mwubakanye. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Yohana igice ca 15. Turasoma umurongo kuva ku murongo wa 15, Yohana 15 tume ku murongo w'9 n'uw'10. Haravuga ngo nimwitondera ivyagezwe vyanje muzoguma mu rukundo rwanje, kuko nanje nitondeye ivyagezwe vya data nkaguma mu rukundo rwiwe. Amen. Murumvise yuko kugira ngo ugume mu rukundo rw'Imana biragusaba kugira iki? Kugendera mu vyagezwe vy'Uhoraho. Ivyagezwe bivuga iki? Mw'ijambo ry'Imana. Iki jambo ry'Imana rigutegeka gukora, ugikora uko nyene. Ni ushobora guhamagara Imana ikakumva, kuko Imana iri inyuma y'ijambo ryayo kugira ngo yishitse. Haleluya. Haleluya. Iragusaba kugendera hehe? Mu vyagezwe vyayo. Kuko na Kristo aravuze ngo nawe yaritondeye ivyagezwe yagezwe na se, bituma guma mu rukundo rw'Imana. Kristo ntiyigeze atandukana n'Imana n'umunsi umwe, kandi iyi si nawe yayibayemo, yaboneyemo amakuba akomeye muri ino si, ariko ntiyigeze ava mu rukundo rwa se. Haleluya. Kubera iki? Kubera yaguma mu vyagezwe vy'Uhoraho. Imana ahantu ushobora kuyifatira honyene ni mu ijambo ryayo, kandi ahandi hantu ushobora kuneshereza umwasi ni mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Rero nitwaguma mu vyagezwe vy'Uhoraho, nayo izogumana natwe, izotubera Imana, natwe tuyibera abana. Haleluya. Rero no mu buzima bwacu bw'urugo hariho imvugo, umwe muwo twubakanye ari umugore yumva cyangwa ari umugabo yumva. Rero biragusaba ngo umenye iyo mvugo. Haleluya. Igihe utarayimenya imvugo y'urukundo, rw'igihe utarayimenya utapakota imisi yose, kandi umuntu akagira umubabaro, akagira agahinda, kandi nawe uzi ngo ntaco udakora kugira ngo anezerwe. Mbe murazi yuko hariho umugabo akubwira ati jewe hari ico ntakora, jewe narakuguriye imodoka, jewe narakubakiye inzu, je ndaguharasi ikwiye, nari musaba amahera ngo ndayakwime, je ico ntakora ni giki? Kandi umugore nawe akeneye ko mugumana, akeneye presence yawe. Wowe ukamuha amakado, ariko nawe ashaka iki? Ashaka affection. Uba wananiwe kumva imvugo y'Imana y'umugabo wawe. Nk'uko hari n'abantu bashobora gukora ibikorwa byinshi mw'ishengero, bakitanga, bakagira amasosiyete, bakagira, ariko Imana yabaraba ingene bitwara mu buzima bwabo, ingene bashikana ibyagezwe by'Uhoraho mu buzima bwabo. Imana ikabona ibyo bariko barakora, ariko babikora mu nkomezi zabo, bariko bazikora mu bwenge bwabo, kandi bazi ngo bariko bakorera Imana. Imana ntibishime, Imana ntibibone. Rero hariho n'abandi usanga barapfuye, bakagerageza hakama induru, ariko kubera ko utaramenya imvugo y'urukundo yumva. Rero biragusaba kwicara mu kaganiro ukamenya imvugo yiwe. Haleluya. Haleluya.
hariho nk'umuntu atigeze aronka akado mu buzima bwiwe, hama nawe icyo ukora ugashaka kuguma mwicaranye gusa cyangwa ukamusohokana ariko atakado yigera aronka. Yagira anniversaire ntuzane kado, akaca avuga ati jewe naragowe, ngise umugore atankunda cyangwa ngise umugabo atankunda, je ntanyofu. Kandi nawe ntaco udakora kugira ngo umunezereze, ariko kubera utarashika muri ya mvugo yumva, ugasanga nta kigenda. Hakaba abandi arakenera ko iyo ariko arakora udukorwa umuba hagufi ukamufasha, akumva ko hari umuntu yitaye ibikorwa ariko arakora aramushigikira. Wowe ukamuzanira dekado kugira ngo anezerwe, ukabona urayimuhaye nayitereye nahajya hirya ntanayuguruye, amakado yakuze yarawonka ntaca mubariye, nawe ugahangayika. Canke ugasanga uwundi ntiyigeze aronka umuntu amwumviriza, umutima we wuzuyemwo ibibazo, yuzuyemo ntagira umuntu amutega amatwi, kandi yarazi ngo ndaronse umugabo antega amatwi, ndaronse umuntu ndirira ko ndaronse. Uwundi ile absa kandi yarakeneye umwanya wo kuganira. Hari abantu babona urukundo mu kuganirizwa, mu kumvirizwa, uwundi ntabihe umwanya, ati reka ndamugurira ikado y'imodoka, uzi ngo ugira urabe ko umugore wawe yonezerwa, ukabona guma ari wa wundi. Kibaza nkora iki? Turamenya imvugo yiwe, arakeneye umuhawe. Rero hari imvugo abantu b'Imana abo tubana bumva, kandi utarayimenya uraruha, nkuko nawe ushobora gukora muri gukorera Imana, mugabo uri gukora ibintu Imana itanabona. Imana itanabona kandi uzi ngo uri kurakora, ariko ukoze uko ijambo ry'Imana rivuga, Imana ikavuga ati umwana wanje aranejereje, umwana wanje aranejereje. Hariho n'abandi bakuze ata muntu abemera, babatuka babwira ko ataco bazovamo, ko iki yashika no mu rugo umugore nawe akamucinyiza cyangwa umugabo akamucinyiza, ariko akeneye ko aronka umuntu amutera intege, amubwira turashoboye, yambara akamubwira turaberewe, yakora akazi akamubwira ati bravo warahise uwa mbere. Hari imvugo abantu bumva, abantu b'Imana ni byiza kwicarana kugira ngo umuntu wese yiyugururire uwundi, amubwire imvugo yumva ikora ku mutima wiwe. Haleluya. Turabonye ko Imana ikwikora ku mutima ikanezerwa, ikihuta kwishura, no kuyifatira ku ijambo ryayo, ukagendera mu vyagezwe vyayo, ikugirira neza. Rero n'umukunzi wawe igihe uri kuvuga imvugo yumva, abona urukundo, kandi nawe waruzi hari utapakote, uzi ngo uri kuramunezereza, mugabo ivyo uri kuramuha ntavyo akeneye, akeneye nturashika. Hariho n'abandi bakenera abantu babafata, ntigeze aronka affection ikwiye, arakeneye ko yumva ko hari umuntu amwegereye, umuntu amufashamo, bari kumwe. Wewe ukifuza kumuha amakado cyangwa ukifuza ko musohoka gusa yagufata uti have mbisi, kandi nawe akeneye kugufata ukamwakira, kandi ibyo bishikira umugabo bishikira umugore. Rero abantu b'Imana nukuri twige kunezereza Imana, twige no kunezereza abo tubana, kuko ingo twahawe tuzozibazwa. Imana yo mwijuru ibampezagirire. Muvyeyi mwiza, ndaguhaye icubahiro ugira, kandi uri Imana nziza, uri Imana dukebura buri munsi. Ese compa mwami Imana aya majambo yose mpemu yera yoyaherekeza mu mitima y'abantu bazoyumva, umwe wese yabona intege nke agakomezwa nayo. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose kibi cawe, mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.